Ashim. Ama nanje agakenga ashimira Imana. Jewe Imana ikumigeni ikorera ibitangaza byinshi nivyo gushimira Imana. Jewe hari Samediringa yahera bari ngaha kwihema. Rero Imana iradutora iradutondeka ku bintu nyuma iradoka urupapuro iratubwira ati genda ushire aho ryama buke kwa Mungu cukurayo ushira mu butunzi bwawe inyuma y'imisi 3 uzobona ibitangaza. Jewe nabikurikije nyene ndagenda ndashira aho ryama bukeye mu masara saa 8 ndatora nshira mu butunzi bwanje ndabwira Imana ati Mana jewe namara ibitangaza kwihera ndakeneye kino gitangaza burya musi wa mbere musi wa kabiri bacamo wa gatatu ndarumva telefone baza kurihe jeni muhira ati bona aho usanga mu ijana ikintu tuvuga ndaje ndagenda avugana arambwira nsanga bimwe Imana yambwira sanga koko by'ukuri n'ukuri ku munsi wa kane cyo gitangaza cyaciye gikunda kuri ya saa 8 ibyo ndabishimira Imana. Ikindi kintu nshimira Imana jewe ndi umuntu nza kugirirwa ibitangaza kwihera kandi n'abantu none bashingira ntahe kurarya rya serumu ubishoboye nuko babitubwira igure rya serumu irakora kandi rya jewe neshingira ntahe cyane kwijana jewe no kuvuga ndafise umwana yakunda kurwara mugabo mfashe iyo serumu nkamusuka umuriro wose tugende nivyo gushimira Imana. Rero urumva ari navuze tuti kubera ko igitangaza nakirongeye kwihema nzoshimira kwihema mugambo nyumenge haje iminsi miremire kubera Samedi twari hari yakutanganye nari nzi ko shima ariko serabanyishi ndadimashe byakoze ko shima icyo naraje ngaha dusanga hari urubanza sinamenye ukungene nagiye asanze natashe nari nzi ko shima ejo rero nicyo gituma nshima gushima abo mise gushima kwanje Imana heze